Kaze banywanyi bacu bakunze bacu mudukurikirana muri mpande zine z'isi turabahaye ikaze muri ano makuru aho tubabwira amakuru ariko aravugwa ku isi muri kano kanya kaze twongeye kubaha ikaze twibutsa kugira sabone kugira subscribe bakoresha ururimi rw'icongereza kaze muri ano makuru amakuru yacu rero turahera n'ubundi ku makuru y'Uburusiya ndetse n'igihugu ca Ukraine aho n'ubundi intambara zikibandanya mu gace ka Donbas region rero intambara n'ubu zabandanije aho abasirikare ba Ukraine n'ubu bariko baragerageza kugarura ibisagara bimwe bimwe igihugu c'Uburusiya kimaze gufata ariko rero bikaba bitaboroheye cyane muri kino gihe ko biboneka ko igihugu c'Uburusiya kiriko kirakoresha ingufu nyinshi cyane gose kugira ngo cigarurize kano karere na cyane cyane mu gihe biriko biravugwa ko ibigwanisho igisirikare ca Ukraine cahawe n'ibihugu by'uburenganzira bw'isi ndetse na Amerika bimwe biriko birabagora ikoresha ryavyo ibi rero bikaba ari avantage ku gihugu c'Uburusiya aho igihugu c'Uburusiya iboneka ko muri imisi kiriko kirafata ibisagara byinshi byo mu gace ka Donbas region ndetse agace ka Donbas region kose mu minsi mike kagashobora kuba kaguye mu minwe y'igihugu c'Uburusiya inyuma yaho intara ya Mariupol intara yari nini cyane gose muri kano karere igwiriye mu minwe y'Uburusiya Uburusiya bukaba bigenzura 100% ndetse n'ikivuko cyose cyo mu ntara ya Mariupol Uburusiya bukaba bukigenzura 100%. Ubu rero nico gituma ibintu bigoye cyane gose n'ibigwanisho bigoye gushika mu gihugu c'Uburusiya nako mu gihugu ca Ukraine muradutunga igihugu ca Ukraine rero gisanzwe cyakibigwanisho byinshi biciye muri kino kiyaga ariko rero ikiyaga Uburusiya burakigenzura 100%. Ibi rero byaciye bituma kuhereza ibigwanisho igihugu ca Ukraine navyo bigorana kuko barinda kwiga izindi nzira z'amayeri babicishamo ubundi bahora babicisha muri tukivuga ivyo muri kano karere nyene ibihugu bisanzwe bifasha igihugu ca Ukraine biriko biriyumvira guha igihugu ca Ukraine ibigwanisho amamisile ari advanced amamisile bita ama anti-warship missile system ibi rero ngo bikaba byofasha igihugu ca Ukraine gusubira gukontrola kino kiyaga ubu gisanzwe bikontrolwa n'igisirikare c'Uburusiya amato y'igisirikare c'Uburusiya asanzwe ariyo ariko arakontrola kino kiyaga rero ukaba Ukraine muri kino gihe turiko turavugana atabushobozi namwe ifise go kuba yo kwirukana igisirikare c'Uburusiya muri kino kiyaga kubera igisirikare c'Uburusiya kiriko gikoresha ubwato bufise ibigwanisho bikomeye cyane mu gihe igihugu ca Ukraine kidafise ubwoko bw'ibigwanisho rero Amerika ngo iriko iriyumvira kuba yoha ama anti-warship missile system zibiri igihugu ca Ukraine ngo ariko rero Amerika ikaba ifise ubwoba cyane gose bariko abategetsi b'Amerika ariko bamwe ntibavyumvikana ko aho bavuga ko guha bino bigwanisho igihugu ca Ukraine ngo bishobora guprovoka Uburusiya bugatera Amerika nguko bishobora gufatwa nk'uko igihugu ca Amerika coba carenganye umurongo ntarengwa ibi rero ngo iproposition yizi anti-warship system zagomba guhabwa igihugu ca Ukraine zari ziyumviriwe ko ngo niyitwa Boeing Hakunu ndetse ngo niyitwa Handbag izira ngo ni misile ni anti-warship missile system zibiri ngo zishobora gutegwa hagati yo ku birometero 250 no ku birometero 500 ngo rero igihugu ca Ukraine cyo habwa buno bwoko bubiri bwizi anti-warship missile system ngo zoshoboka ko igihugu ca Ukraine cyirukana igihugu c'Uburusiya muri kino kivuko ca Mariupol ibi rero ngo n'ibindi bihugu navyo bisanzwe biriko birafasha Ukraine bisanzwe bifise ubwoko bwa bino bigwanisho nk'Ubwongereza n'Ubudage ngo ariko baravyumvira ko ariko bose bariko baratinya ngo rero ni nkaho bariko bararabana yaba Amerika yaba bino bihugu byo mu Burayi ninde utangura gutanga bino bigwanisho kuri Ukraine ariko bose bariko baratinya kuko ngo Uburusiya bwamaze kumenyesha ko bwumaze kumenya ko bariko bariyumvira gutanga bino bigwanisho ngo Uburusiya buri maso kuraba aho bino bigwanisho biba ngo kandi Uburusiya bwiteze guca respondinga ubwo nyene ibi rero ngo yaba Amerika yakwiratenyenya ndetse n'ibindi bihugu byose bise bino bigwanisho biriko biratenyenya mu kuba byoha igihugu ca Ukraine bino bigwanisho mu gihe Ukraine yo nayo iri kwirasaba ko Ukraine bishobore kugaruza kino kivuko Uburusiya ubusanzwe aribwo ugenzura 100%. Tukivuganye ibyo bigwanisho n'ibihugu bisanzwe bifise zino misile nyene zo muri ubu bwoko byinshi kuko zakorewe mu Rusiya n'ibihugu rero kugira ngo bizirungike muri Ukraine ngo byobanza guhabwa uburenganzira n'igihugu ca Amerika ndetse ngo zikaba clearance n'igisirikare ca Amerika kugira ngo zirungikwe muri Ukraine ibi rero navyo byose biboneka ko igihe cyose bino bigwanisho bizoza muri Ukraine Amerika izo bifisemo ruhara ibi ire abategetsi ba Amerika bakaba ariko barabitinya aho bivuga ko Uburusiya bushobora guca bwitera ibigo bifise inyungu naho bihuriye na Amerika ndetse bikaba byose
Uburusiya bwo kwiyumvira gutera muri Amerika, ikaba ibaye intambara ya gatatu y'isi yose. Ibi rero bariko barabitinya. Kuba rero ngo kino igihugu c'Uburusiya kigenzura kino kiyaga, kino kivuko ca Mariupol, ngo rero ibi nivyo vyatumye ibifungurwa bibura kw'isi cane, kuko ngo imfungurwa nk'ingano zava muri Ukraine zaca muri kino kiyaga. Abari basanzwe bagura zino ngano muri Ukraine bavuga ko amato yabo agera ku 10 yose yugaraniwe muri kino kivuko, ndetse ngo amwe asanzwe arimwo imizigo, ayandi nayo atari bwapakire. Ubu rero bashobora kuronka ingene bayakuraho kubera igisirikare c'Uburusiya kigenzura hano hantu, ndetse kano camaze kudekarara ko kino gice cose ca kino kivuko gifatwa nk'igice c'intambara. Rero amato y'abasivile ntiyemerewe kuhaza. Ubu nico gituma rero isi iriko iratangura guhura n'ivyago vy'inzara bikomeye cane gose, mu gihe Uburusiya butorekura ano mato asanzwe atwara imizigo ngo atangure kugenda. Abarimyi nabo barima ingano nyinshi cane gose muri Ukraine, bafise amastoke manini cane gose, bariko baramenyesha ko ubu bahiga nico zibakurako kuri gusa, kuko amastoke yabo aruzuye, kandi izindi ngano zigiye kwera ngo ntibabona n'ubwo bosoroma izo zindi ngano aho bashobora kuzibika. Akarorero ni nk'uyu murimyi avuga ko muri stoke yiwe afise nibura amatoni 700, ariko atafise yashorera, ndetse ngo n'izindi ngano yarimye zigiye kwera, ngo nazo ngo mu kwezi kumwe ziba zeze, ngo ariko ntashobora no kuzisoroma, ngo kuko naho yozisoroma ntashobora kuronka aho azibika. Nkuko mubibona rero, murabona ko inzu yiwe iruzuye ingano. Kino aho ni hasanzwe bika ingano, havuga rero ko nubwo yosoroma izindi ngano adashobora kuronka aho azibika. Ibi rero nivyo biriko biratuma isi itangura kumva inzara ivuye ku buremere bw'intambara iriko iraba hagati y'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine. Tuve ngaho rero tungere tukiri muri ako karere nyene. Uburusiya bwamaze gufatira ibihano igihugu ca Finland inyuma yaho gisabiye kwinjira mu muryango wa NATO. Igihugu c'Uburusiya kikaba cakase ibitoro vyose vyahora bija muri Finland, ndetse n'umuyaga nkuba catanga igihugu ca Finland byose cahagaritse. Ubu rero igihugu ca Finland ariko caciye kimenyesha ko nubwo Uburusiya bwase kugiha ibitoro na gaze, watakibazo gifise cari citeguye, ndetse ngo n'umuriro wava mu Burusiya ngo ntabwo ari mwinshi, kuko ngo vyari ibice 10%. Ngo igihugu ca Finland rero wakiteguye kurondera ayandi masoko yaho kizokura ibitoro, ndetse n'umuyaga nkuba wahora uva mu Burusiya. Tukibanaye tuvuga amakuru yo ngaha muri kano karere y'Uburusiya. Uburusiya rero inyuma y'ibihano bwafatiwe n'ibihugu, ibihano bidasanzwe cyane gose, ndetse ibihano bitari byarigeze kubaho kuri kino gihugu, cyafatiwe rero n'ibihugu vya Amerika, Burayi n'ibindi, aho ndetse n'amafaranga ya reserve ya banki nkuru y'igihugu yari mu bindi bihugu yose yafashwe, ndetse banki nkuru y'igihugu ikabuzwa gusubira gukoresha systeme internationale yo guhanana amafaranga, ndetse nka za MoneyGram na za Western Union bigahagarara, n'amakarata y'igihugu ya banki nkuru y'igihugu c'Uburusiya gahagarikwa gusubira gukoresha. Ubu rero igihugu c'Uburusiya ngo ubutunzi bwaco ngo ntabwo bwifashe nabi nk'uko Burayi bwari buvyiteze, ndetse na Amerika yari yivyiteze. Ndetse igitangaje cane gose cyo vuba, amafaranga y'Uburusiya yaduze agaciro incuro 5%, mu gihe ibi ngo mu myaka 5 yose iheze bitari bwigere biba. Ifaranga rero ry'Uburusiya ryaduze ku ifaranga ry'idolari, ndetse n'amafaranga y'amayero, aho ubutunzi aho ifaranga ry'Uburusiya rubo ryadugije agaciro ku rugero rukomeye cyane. Ndetse abahinga bashakashatsi mu bya ekonomi bavuga ko ubutunzi bw'Uburusiya umwaka buzoduga ibice 8%, mu gihe bwahora buduga ibice 6%. Mu myaka 10 heze ngo bwahora buduga ibice 6%, burenga umwaka ubutunzi bw'Uburusiya bukaba bushobora kuduga ibice 8%. Ibi rero byatangaje abantu benshi ku isi cyane gose, kubona ibihano byose Uburusiya bwafatiwe, ubutunzi bwabo bandanya kuduga, ngo kuko Perezida Putin ngo yari yaramaze kubyitegura ko bashobora gufatirwa ibihano mwene bafatiwe. Rero ngo baciye bibanda ku masoko yo hagati mu gihugu, ndetse amafaranga yabo bayaduza agaciro mu kugurisha ibitoro n'ibindi byose bagurisha mu mafaranga y'amarubo, igihe bari bamaze kubaka amafaranga yo mu bindi bihugu. Rero Uburusiya bwaciye bwibanda gukoresha ifaranga ryabo, bituma rero ifaranga ryabo riduza agaciro. Ndetse ikindi cyatumye Uburusiya ekonomi yabo igume ihagaze, nuko Uburusiya mu byo bwari busanzwe bugura hanze y'igihugu cyabo atanye ibintu by'ifungurwa byari birimo, ko igihugu cy'Uburusiya kirihagije ku mfungurwa. Ibi rero byatumye rero ifaranga ryabo rigira agaciro, mu gihe ibindi bihugu
vyovyo amafaranga yavyo ariko aratakaza agaciro nk'akarorero Amerika ndetse n'Uburayi ko bw'iduga ry'ibiciro byavuye kuri iyi ntambara. Ibintu rero muri Amerika ubu byazimye ndetse n'ibintu bikaba biriko birabura cane gose muri Amerika no mu Burayi. Abari muri bihugu barabizi uko ibintu bisigaye bimeze ndetse guhera ku mukate guhera ku mavuta ibintu byose byaraduze mu Burayi, ariko mu Burusiya rero hoho ikaba ngo ibiciro byifashe neza ataki na kimwe kigeze kiduga. Ibi rero bikabona ko abafatiye abantu rero batangiye kuvuga ngo abafatiye ibihano Uburusiya bakwiye kubyumvirako kuko ngo nk'uko Perezida ngo Vladimir Putin yagiye arabimenyesha ngo aribo bariko bita mu kaga. Turabandanye rero n'amakuru avugwa ahandi. Tuvuye ngaha rero tugende hakurya y'uno mugabane tugende mu Bushinwa. Ubushinwa rero nabwo burabandanya imyimenyerezo ya gisirikare bumazemo iminsi hafi 10 yose hafi y'igihugu ca Taiwan. Abantu rero benshi ko bavuga ko ati bavuga ko isi iko yitegurira intambara ku buryo bukomeye cyane gose atawuzi, ndetse no bamwe bavuga ko Ubushinwa bwa buriko buriga imigambi y'ukuntu gotera igihugu ca Taiwan mu gihe Amerika n'ibindi bihugu biri mu ntambara na Ukraine, maze igihugu c'Ubushinwa kigaprofita ngo rero umwanya n'umwanya ngo turashobora kumva ko Ubushinwa bwateye igihugu ca Taiwan. Tukivuga rero intambara n'impuha z'intambara hirya no hino, igisirikare kiri cishize hamwe c'umuryango wa NATO kiko gikora imyimenyerezo hirya no hino muri Armenia ndetse no muri Finland n'ahandi. Abasirikare benshi rero b'Abanyamerika ndetse no mu Burayi bari mu myimenyerezo idasanzwe y'igisirikare, aho indege nyinshi z'igisirikare ziko zirapasifa amamodokari, amaburende n'ibindi bikoresho byinshi cyane gose by'intambara biri muri imyimenyerezo ya hamwe y'igisirikare ca NATO. Iyi myimenyerezo rero nkuko bivugwa n'umuvugizi w'umugwi NATO bavuga ko bariko bitegura ngo kugira ngo babe bari tayari mu gihe guhogira igihugu kiri muri NATO giterwa na cyane ngo muri kino gihe impuha z'intambara zegereje ibihugu by'u Burayi, ngo nk'igihe Uburusiya bwoja bugatera ibihugu byo muri NATO ngo zino ngabo ngo ziri hamwe ngo kugira ngo zibe ziri hafi na hafi ngo kugira ngo zice zitabara. Ributse ko abasirikare bashika ibihumbi 25 b'Abanyamerika bari muri imyimenyerezo ibi ku nshuro ya mbere kuva mu muryango washingwa. Nta gihe na kimwe hari bwabe imyimenyerezo irimwo abasirikare benshi nk'aba. Abandi bariko baragira imyimenyerezo n'abasirikare bo muri Israeli, nabo nyene abasirikare b'Amerika bakaba babitegura ko bazojoininga muri indwiza bakabandanyana imyimenyerezo. Twababwiye ko igisirikare ca Israeli kimaze hafi indwi yose naco kiko kiragira imyimenyerezo ya gisirikare. Rero kubw'impuha z'intambara ziko ziravugwa kw'isi yose, ibihugu byinshi biriko biragira imyimenyerezo ya gisirikare, ndetse aho biboneka ko isi atakindi kintu focus nze ko muri kino gihe atari ivy'intambara ishobora kwaduka, na cane intambara ya gatatu y'isi yose. Tukivuga rero ivyizi ntambara ziko ziraba nkuko tumaze imisi tubabwira, inzara idasanzwe cyane gose igiye kugariza umubumbe turiko hamwe atakintu cokorwa, ndetse ikintu gikwiye gukorwa mu maguru masha nuko intambara hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine bahagarara, maze ibifungurwa bikongera bigatangwa n'ibindi byose nkuko byahora bitangwa. Tubibutse ko ubu hajemwe ikibazo c'ibifungurwa kubura, habanje kuba ikibazo c'uko ibitoro byabanje gukena hirya no hino mu bihugu bimwe byo kw'isi. Uro hajemwe ikibazo c'ibifungurwa kubera ibifungurwa byinshi bisanzwe biva mu Burusiya no muri Ukraine. Ributse ko igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine byatanga ingano ibice 40% by'ingano zose zikora ku isi, mu gihe Ukraine ariyo ifise itanga ingano nyinshi, ngo itanga hafi ibice 30%, ndetse igatanga n'amahoke canke ama alizeti menshi cyane gose kurusha ibindi bihugu byose ku isi. Ibi rero nivyo byatumye ibintu biva nko mu ngano cyane nk'imikate, amafarini n'ibindi ku isi bitangura gukena, ndetse n'amavuta kuko aya mahoke yo mu gihugu ca Ukraine ariyo yava mu mavuta menshi. N'ibindi bihugu rero byari bisanzwe bifise ingano bikaba byanse kongera kuzitanga kubera kugira ubwoba ko zizohava zibura cane gose ku isi. Igihugu rero byinshi byari byihora bigura zino ngano bikaba byatangurwa ko n'ingaruka mbi zo kubura zino ngano, nka cyane nko muri Afrika igihugu ca Misiri naho nyene bikaba kiri mu bihugu vya mbere inzara igiye gutera vuba, kuko igihugu ca Misiri cari mu bihugu vyagura ingano nyinshi cyane gose mu gihugu ca Ukraine n'ibindi bihugu nka Amerika. Twarabwiye muri Amerika ko indya z'abana zimaze kubura mu mastock yo muri Amerika, ndetse kurondera indya z'abana ubu mu alimentation muri Amerika ni nk'umuzi w'ibuye kubera ibi byose rero biko biva ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine.
Hibutse ko perezida w'Uburusiya yarigeze kuvuga ko igihe isi yoshaka gukura Uburusiya muri systeme yubatse ko batobishobora kuko aho perezida Vladimir Putin yavuze ko ngo isi ntishobora kubaho Uburusiya butahari. Ibi rero bitangiye kwigaragaza nyuma y'igihe gitoya gusa ibihugu by'Uburayi na Amerika bifatiye ibihano igihugu c'Uburusiya. Ure murabona ko izi uko intambara iriko yatuma isi ikena cyane gose. Twibutse rero ko perezida Vladimir Putin yasabwe korosha ivyo mu kivuko ca Mariupol aho ngo yoreka ingano zikavayo, ariko perezida Vladimir Putin ko yahise amenyesha ko kugira ngo Uburusiya bwiyumvire ko bworekura izo ngano zikarengana ngo babanze nabo biyumvire ibihano babushiriyeho babikureho. Ibi rero n'ivyamenyeshejwe n'umuvugizi wa Crimea presidence y'Uburusiya. Ngaha rero niho tugarukije ano makuru. Mwakoze muze muratuha ibitekerezo byanyu, mugira commentaire, mugira na like ngo kugira ngo ushikare kubatohoreza n'andi makuru ariko aravugwa ku isi. Mwakoze kubana natwe, ushikare kubana natwe, mugira sabone, mugira subscribe.